Kuri uno wa kabiri igenekerezo rya 16/0 umwaka w'2024 niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaganuka avuye mu gihugu ca Gabon aho yaravuye mu rugendo rw'akazi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Rosine Katonyi amenyesha ko intumbero y'urwo rugendo yari yo kunga ubucuti hagati y'igihugu ca Gabon hamwe n'igihugu c'u Burundi. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi araganutse ava mu rugendo rwari rwamushikanye muri Republika ya Gabon aho yari yagiye mu rugendo rw'akazi mu ntumbero yo gusimbataza imigenderanire myiza isanzwe ihari hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi. Urwo rugendo kandi rwari rufise n'intumbero yo kunga ubucuti hagati y'u Burundi na Gabon, ubucuti bumaze imyaka myinshi aho kuva mu 1975 hariho amasezerano yarashizweho yaratewe k'ikumu yo gushigikirana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Igihugu ca Gabon kandi ni igihugu cabaye hafi cane igihugu c'u Burundi mu bihe bigoye Burundi bwaciyemwe aho bwariko burarondera amahoro n'umutekano. Uno musi nimba Burundi bwigina ayo mahoro mbere buza gushahiriza ibindi bihugu garukana amahoro n'umutekano nuko bwashigikiwe n'ibihugu bigenzi harimwo igihugu ca Gabon. Urwo rugendo rero rwahaye akaryo nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi wo gusubiza mu ndumane igihugu ca Gabon muri iki gihe cane cane ico gihugu kiko gica mu bihe bitoroshe aho kuva mu mwaka uheze habaye gutembagazwa uburongozi bwari ku butegetsi. Uno musi akaba ariho indongozi zifata kibanza. Nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yabonye akaryo usubira kubwira habene igihugu ba Gabon bere na leta yuko Uburundi ubafashe mu mugongo kandi buri kumwe nabo muri iki kiringo c'ifata kibanza gushika baze batunganye amatora hasuye hajeho uburongozi hisunzwe ibwirizwa shingiro. Umukuru w'igihugu wifata kibanza ca Gabon akaba yaranezerejwe cane n'urwo rugendo aho mbere yashimiye nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi ukungene Uburundi butigeze burekurana n'umunota umwe igihugu ca Gabon, eka mbere aho bwabonye yuko ari inshuti y'ibihe vyose mu bihe byoroshe be no mu bihe bigoye. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire ihari hagati ya Gabon n'u Burundi harateweho kandi n'umukono ku masezerano atari make aho novuga nk'amasezerano yo gufashanya muri rusangi yo gukomeza ibigenderanire, hakabaho n'amasezerano yo korosha no guteza imbere urudandaza hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi be n'amasezerano yo guhanahana abakozi mu bisata bitandukanye bivanye n'ubuhinga bukenewe muri ibi bihugu vyacu uko ari bibiri. Ayo masezerano rero yuguruye indi miryango minini ku Barundi cane cane n'isoko rindi kugira ngo abarundi bashobore kudandaza gushora canke kuronka ivyankenerwa tudashobora kuronka vyoroshe hano mu Burundi. Muri urwo rugendo kandi nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonera akaryo ko gutemberera ibigo bitandukanye mu ntumbero yo kurahura ubwenge aho yagendeye mu karere gasanzwe kagenewe abanyamitahe iyo twokwita zone spéciale d'investissement ahitwa Nkok, aho ako karere gatunganijwe ku buryo hariho igice kiraba cane cane ivy'ubudandaji n'ikindi gice kiraba ivy'amahinguriro, igice kiraba ivy'intwaro, ivy'uburaro, ivy'amashure y'imyuga atandukanye ku buryo habaho ibikenewe vyose vyotuma abagwizatunga canke amahinguriro ashobora gutera imbere mu bikoresho beno mu bumenyi. Urwo rugendo nyiricubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi yagize muri ako karere gasanzwe kajeje guteza imbere cane amahinguriro yarahimbawe cane n'ico gicapo aho mbere yemeye avuga yuko vuba cane agiye kurungika umugwi w'abahinga bajayo kugira ngo baharahurire ubwenge biga ico gicapo cyo natwe mu gihugu cacu c'u Burundi ashobora gutunganywa uburyo novuga ntibugezweho bw'uko abanyamitahe n'amahinguriro agwira ku bwinshi. Muri ako karere nyene yaciye agendera amahinguriro amwe muri menshi yasanzwe hari. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragendeye amahinguriro amwe muri menshi yasanzwe ari muri ako karere aho yagendeye ihinguriro ry'imiti araheza aragendera kandi n'ihinguriro ihingura ibiti mu buryo butandukanye. Sivyo gusa yarashoboye kandi no kubonana n'abarundi batari bake basanzwe baba mu gihugu ca Gabon aho baganiriye
barahanahana ivyiyumviro ingene bo aho bari bobandanya baterera mu iterambere ry'igihugu, ariko kandi naho bari bakabandanya baserukira neza igihugu c'u Burundi mu kubera ijisho abagwizatunga bari no canke mu guserukira abari kure, ingene twobandanya dusimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu ca Gabon be n'igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi hamwe n'igihugu ca Gabon bikaba vyiyemeje kuzobandanya bifashanya mu bisata bitandukanye vy'iterambere ry'ivyo bihugu.